Perezida Ntaryamira yari umuntu yashira imbere ibintu byo kunywanisha abarundi. Perezida Ntaryamira yari umuntu yashaka ko ibintu bijyanye n'agateka na muntu byubahirizwa mu gihugu kuri bose atamwana n'ikinono. Perezida Ntaryamira yari umuntu yashaka ko ubutungane bukora kuri bose atanumwe akumiriwe. Muri rusange yari umuntu yarondera amahoro n'umutekano ku gihugu cy'u Burundi mbere no mu karere. Kwibuke mutabibutse neza ko n'igihe yagandagurwa yaravuye mu bikorwa by'amahoro n'umutekano mu gihugu cya Tanzania. Rero muti twebwe dusabe iki muri sawanya FRODEBU? Nta byinshi dusaba mugabo turasaba nk'ibintu bine. Icambere nuko dusaba leta y'u Burundi ikora ibishoboka byose itanguze officiellement kuvuga atari kuvuga ngo dushaka ibintu tubona neza ko iri kirabikora kubijanye n'amatohoza yimbitse kubijanye n'urupfu rwa Perezida Ntaryamira. Aho turakeneye ko tumenya icatumye agandagurwa, tukamenya abamugandaguye, tukamenya neza n'ababiteguye. Hama ubwo butungane muze kubishira habona ababikoze bagahanwa hakurikijwe amategeko. Ikigira kabiri dusaba nuko Perezida Ntaryamira yoshigwa mu ncungu, twe tukamwitirira incungu y'amahoro n'umutekano kuko nibyo yapfuye azira. Byo tubisaba leta rero ko nawe yomushira mu ncungu kuko ibyo bintu yarabiharaniye cyane. Nawe yari umukuru w'igihugu, twibaza ko yoja mu ncungu incungu y'amahoro n'umutekano. Ikigira gatatu dusaba leta ko yofasha umuryango mbere n'uvuga n'ijya miryango yose yaburiye muri jya ndege kugira ngo umushingwa manza w'umuryango yibye, nkoresheje ijambo yibye kuko twaramenye neza ko inshumbusho ivuye muri kompanyi y'ijya ndege yatanzwe, umushingwa manza yarabaserukiye yarayivye yarayitwaye. Kugeza uyu munsi umuryango ntiwigeze uronka na kimwe. Leta rero yokoresha uburyo bwose icishije muri diplomasi, icishije n'ahandi bakarondeza umushingwa manza w'umubirigi kugira ngo izo ndishyi yakababaro y'umuryango ishobore kuboneka mbere n'umugambwe sawanya FRODEBU ukaboneraho n'igihugu kikaboneraho. Ubugira kane, Perezida Ntaryamira yarashira imbere ibintu bijanye na discipline. Turiko turaraba rero turabona ko discipline itera itituka mu bisata byose by'igihugu. Dusaba rero ko leta yokomeza iraba neza kwiryoraga discipline Ntaryamira yasigiye igihugu cy'u Burundi byokurikizwa mu bisata byose by'igihugu kugira ngo abantu twese tuje kuri discipline dushobore guteza imbere igihugu cyacu.